urabizi nawe warabibonye ko ari byo. Uwo muntu afise ibindi bintu akora by'ubuyobe urabizi, mugabo wamubona intebe yiwe ntiva imbere, n'igihe atakubariye ko ataza iyo ntebe abandi barahagarika ngo migaragara. Bakoze b'Imana, muhaguruke tuvuge kuri kwijambo ry'Imana. Amen, haleluya, wanazifiwe. Ibeteri aha mu ikorane gikomeye hari indirimbo nyinshi n'ibicurangisho byinshi. Imana dufashe cyane. Hariko hatangura ibimazi binini, ariko Imana ngo yitegereze Amaziya umuherezi mukuru bishop w'Ibeteri. Imana dufashe cyane, haleluya. Ibona uyo yabaye imboregwa y'amashikanwa, akabeshera Imana mu gushaka kunezereza abanyabyaha bagume bamuzanira ivyo yuzuza inda gusa, ariko